Greta nkora kuri Radio Black FM. Hano rero turafise umuntu yaturungikanye ubutumwa adusaba yuko tubugushikiriza. Imbara ntangorane. Ego yatubwiye ko ari umukunzi wawe. Giyo bafise umukunzi. Ewe. Ego. Ayavema. Zakweri gagi. Ego. Oh. Je rero nze twibera abashushu. Ndikuvyumvira. Ndavyumvire. Canke wowe uvyumvire. Yewe no kuvyumvira. Wewe uvyumvire. Ariko naho biruko wadurungikanye ubutumwa yatubwiye ko ari umukunzi wawe. Tuvuge ko yoba yitiriye kuba umukunzi wawe gagi. Enzo ko abantu bafatira. Abantu bafata ibintu. Ongera uduza akajwi gato. Ongera uduza akajwi gato. Ego. Ati hariho abantu. Sinzi ko abantu bafata ibintu. Sinzi. Iyo mugabo bwanje. Nabagenzi ntabafata. Oh, nabagenzi. Yego. Oh, reka ndagusomera ubutumwa bwiwe. Reka ndagusomera ubutumwa bwiwe. Nizera ko ngira ucumumenya. Baranonge ntangora. Ego, yatwandikiye atubwira ati yaguhaye ubutumwa buvuga buti bite sheri wanje waramutse neza. Shimye kubarungikira ubu butumwa mbicishije ku radio ndakumenyesha ko umutima wanje ukwishimira cane. Kandi ko ndagukunda cane ntateze kugusimbuza uyundi. Ndagukunda cane niyo mpamvu nkora ibyo byose. Ndangije ndakwifuriza igitondo ciza kikubere icumugisha uheza gigwe mukunzi wanje. Ego nayo majambo y'urukundo yaduhaye ngo tugushikirize. Sa? Idina je yarimbwiye ariko nuko nibaza ko nshobora kuba nibeshe. Kubera ko nawe wambwiye uti je n'abagenzi gusa nta mukunzi mfise. Uwitwa Diane n'umugenzi nawe. Diane? Ego. Diane. Ego, ngiye kwa umugenzi namfise Diane mdaye ko ndabona neza. Ufise ba Diane benshi. Diane nzi. Ego. Kambere. Sa? Umunyengoti nyimba na umunyengoti. Ntiyatubwiye ahavuka. Ego, mumaranye igihe kingana basi nta muzinanye na Diane mumaranye igihe kingana gute? Tipe kwishure rimwe haciye nk'imyaka 2. Haraciye nk'imyaka 2 muzinanye. Ego. Oh. Twizere ko ari uyo rero urumva ko none gagi. Nta bintu by'urukundo basi murigera munavugana ku buryo yoba afise aho yokura bino byose. Ego. Oh. Nta kintu c'urukundo na kimwe murigera muvugana. Apari yawe, eka no yuweni. Iyumvira uwundi mu Diane. Oya, apari ya Diane. N'undi wari we wese jewe nturimwo. Ego. Okay. Bishoboka ko rero yihenze. Gi. Allo? Oui, ati bishoboka ko yoba yihenze. Ego. Ego. Wera? wari wa mbere hano ndigeze kumbara yuko
kuvuga yuko kundana umugabo urumva dufunguwe ndakarida tumbi ego barakwihenda ko rero nasange urakoze cyane gi ego umwana we ndamushimiye ntagora uramushimiye ego ko yakwiyumviriye ko ego okay urakoze cyane umunsi mwiza ngo Diane ngo nta namwe amuzi nkundu zubu nyabugesiye mbona arakamara nta namwe amuzi ariko basirekanizire yuko tworondera uyu mudiyane kasi nizire yuko hasi abakobwa bose atari nimwe mutubuza gukunda ugira uronka ibyo wisiguza rero kandi ari wewe none ugira uronka ibyo wisiguza gusa nka Diane reka bigeze aho nimwe mutubuza gukunda shwari reka kandi sinokubesha bamwemera amakosa bizabafasha ego usanga hari izindi mpamvu kanaka zagute zibitera reka shatreze guturetse na Diane nta n'undi mukobwa je nigize nkunda mwabona ubuzima ibaze ngo je ivyo bintu sindimwo oui dia bite ni sawa umeze neza ego ndaho nanje ni sawa ni kuri Radio Black FM tugutelefone sinzi ko wari kuratwumviriza sinari bwabumviriza n'uno mwanya ntiwari bwatwumvirize wari waturungikiye ubutumwa ego rero umukunzi wawe twamuhamagaye umukunzi wawe mumaranye igihe kingana gute ga Diana umwaka ugomba ushike umukunzi wawe rero twe twamwakuye tugira ngo tumushikirize ubutumwa wari waturungikanye yatubwiye yuko atamukunzi asanzwe afise atamukunzi afise aratubwira ati uwo mudiyane usibye twigeze kumenyana kera nkiri ku ishuri ati uwo wundi ntawe nzi yababwiye ko atawundi akunda ego apana akunda kumumenya ati uwo Diana azi n'umunyengozi wowe uri umunyengozi ati yatubwiye ko Diana azi ari umunyengozi wowe usanzwe umunyengozi ego atuye ko Diana azi ari umunyengozi ariko nawe nyene atari umukunzi wiwe atari nivyo bigira bavugana ivyo bintu none umukunzi wiwe yababwiye ninde yatubwiye ko atanu umwe n'ivyo bintu atani ivyo ari mu byo gukunda atani ivyo ateze kujamwo ubu vuba mwari mumaranye igihe kingana gute umwaka wagira ushike umwaka mubwirana ko mukundana ego akaba yatubwiye ko ivyo bintu vy'urukundo nabiheruka kera atani ivyo bwarigera ajamwo vrema yabahenze muheruka ryari nagi le 25 z'ukwa 12 asanzwe ari hehe wewe Ingozi ku Gisagara Ingozi mu Gisagara wewe ukaba muherukana le 25 z'ukwa 12 kuri Noheli nawe urisanzwe uri ngaha anya mu Gisagara ca Bujumbura hamugenda mwahuriye hehe Inda ini Bujumbura ugenda uwo munsi muherukana mwahuriye he muhiri wabo waraduze kumuraba ego nari naduze ku Noheli nari Ngozi musanzwe mubana murabana hafi musanzwe mubana hafi Ingozi Diane kumenga none ntibigutunguye wari ubyiteze kumenga wewe ntibigutunguye wari ubyiteze cyane nzi nyine ko turi mu rukundo
niyo kumenga ntabwo ushavuye nk'umuntu bakatiye byasaba ushavure nk'umuntu bakatiye nyene basi je ni komeza ntuwigera ushavura basi nkunda gushavura we ntiwari umukunda namukunda nikico bitwemeza uri mu gihe bagukatiye udashavura basi vraiment je kungene meza yo nivyo bishitse ndasaba Imana ikampa nyene umutima wo kwihangana uwo mwanya Gadiane uyu mwanya tubikubwiye wahejeje no gusenga ugasaba Imana ati Imana mu mutima wo kwihangana kandi tubikubwiye ubunye tugeze ushavura uriko radutera n'inkuru hubwo basi yego jo ndababarira mu mutima gusa sindabiterura okay amugiye gukora iki nyene ndagiye kwiyakira nyene yego none nk'ubu unyavyoshika nk'ubu nkanje ntaje ndakubwira ati reka ndakwitorere twice twibananiza turi kumwe jewe twibagire ivyo vyose twe twibananiza nanje niwo kwemera oya nibisanzwe je nzokuba hafi kora ko nzi gikomere cyawe aho giherereye nzi ukuntu yagukomerekeje je ndazi nzokuvura nzobishobora ndabigusezeranye je sindi muri abo simeze nk'abajya abandi bahungu je nzokuvura ndagusezeraniye nyemerera ndakwereka ivyo nshoboye kubera ikunyase none n'ubu byamaze gushika akambwira ati ntiyarakunze cyane yakira wanje basi siyarura byumva nawe ntiyaruwo wawe ni jewe ndaje rero ukuraraje we mbwira ati ndakwemeye mingo dutangure bishasha ndagukunde urabe ariko man ya prema jendo vayo naho bitokunda ntakundi nyanka nyene tu gusa nari nashaka ndakwereka ico nshoboye mu gukunda yego sinabwiye ko novuga ko nkunze kandi iri ngaha kuri mikro ntawe uhari nari nzi ko ngira nitorere wewe wisezerano nzi situation waciyemo ukuntu imeze nari numva ari wewe Imana burya nari ndindiriye ko ari ukuri nebeza kugenda hama ndakwitorere noneho uvuga oya ndaguhenda gute ntawe nari mfise jewe nawe ntawe ufise babwiye ko ukunda atagukunda cha twikunda ntiyatwebwe turi mu gahinda twese nanje baranyase nukuri nivyo kunda tuzohozanya Imana izomoza vyimvire igimana ica muri jewe nukuri nyene nzoguhoza ndagusavye sivyo vyiyumvire ko basi nyene nsombanze poze nyene nje ahantu mbe poze nyene tuzopoza turi kumwe twese rega birasanzwe sawa basi nta kundi reka ndagushimira urakoze cyane komeza ugira ibihe vyiza amwe murakoze ego sawa ego neza ubu rero tuvugana urareheje kandi banyase urareheje banyase kumbura n'abiziga ubu sinzi gutrera yego erega numiwe kumbe nsanze buriya umuntu twicarana ngaho muri studio umuntu dukorana ikiganiro nawe narinzi ako ndamwinjirira yase injira satira cha ku 9 cha ku 11 satira biranka warize uramenya oya ariko aranyankiye pe gusa kuntu yavuga rero ni kubera yaraza aho turi kuntu yavuga yumva ngo Imana izompoza kandi wumvise ko nawe araciye ubwenge yari kunyemera rega hajya ari kuvyemera nukuri ico bikoze nukuri urantwengeje uwo ma certificate ego vraiment commentaire kuri TikTok muziduhe na Facebook Facebook muduhe commentaire ego munamubwire ko azi kudraga